abarundi baba mu mahanga ngo bariteguriye guterera mu iterambere ry'igihugu. Byashikirijwe na Samuel Ndayiragije aserukira abo barundi baba mu mahanga abo bita ba diaspora ku wa gatandatu Kigarama umwaka wa 2024 aho hari hahejeje kurangira ihuriro rikuru ry'abagufashanya n'u Burundi mu iterambere hamwe n'abagwizatunga ryabereye mu gisagara ca Bujumbura. Samuel Ndayiragije yaratubwiye ivyamuryoheye n'umwizero ahakuye. Turavyiteguriye cyane guterera sinzi ko wakurikiranye ijambo rya nyenshobora mukuru w'igihugu wenyene ubwiye bavuze ati turi kumwe birakunda kandi ako kajambo nibaza ko twese twokagendera tukumva yuko tugiye hamwe dushobora gukora byinshi. Ikindi naco uyu yahoze arongoye igihugu ca Nigeria nyakubahwa uyu President Obasanjo muri Nigeria urabona nawe ko yaje akaza n'abandi bagwiza tunga nabo baje kugira ngo bagire ico batererera. Muga ijambo yashikirije rikomeye yavuze ijambo ryiza cyane avuga yuko twebwe abanyafrika tukwiye guhindura ingendo tukagira inyifato n'ingendo shasha na cyane cyane dutanguye urugamba rushasha. Bisigura ngo ko dutanguye intambwe urugamba ruhambaye mu iterambere kugira ngo abanyamitahe tuborohereze abagwiza tunga tuborohereze abavyongera canke abakora nabi tubadome ku rutoki abafise intumbero yo gusubiza mu mugambi wo guteza imbere igihugu tubavuge tutajya umunwa kugira ngo bigende neza. Nivyo rero yavuze yuko ikintu ca mbere cisha ibihugu vya Afrika nuko abanyafrika tudashobora kurengera inyungu z'akagwi. Aravuga kandi ati tura planninga cyane tugashira ibintu muri planning muga realization bikagorana. Muga inama no mukuru w'igihugu yabivuze neza yuko twiteze byinshi kandi iyi minsi ibiri twamaze itazoba impfa gusa. Bisigura rero yuko leta yatanga kugira ingendo shasha yo kugira ngo ishobore ubwa mbere gushira imbere icyo gisata kugira umugwiza tunga wese yumve yuko afise ijambo mu iterambere ry'igihugu afise uruhara rwiwe ariko kandi leta igashana n'ingingo zo kumukingira. Tutibagiye rero yuko ivyo bavuze byose nivyo bavuga kugwanya kamwana wa mama kuraba ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu aho bitagenda kugira ngo utangure kubida makuru toki. Nico cyonyene nibaza kizofasha kugira ngo n'abagwiza tunga ivyo babonye ivyo bumvise bagiye kuri terre basanga ariko kuri. Nico rero gisigaye uravye ama promesse nivyo bagiye baravuga ni ibintu vyiza cyane. Jewe nk'umwana w'umuntu navuyeho nezerewe cyane kuko novuga nti Burundi barateye intambwe. Burateye intambwe ubwa mbere bwungutse gatatu. Ubwa mbere bwungutse abandi bafashanya mu iterambere. Ubwa gatatu ubugize indi image nshasha haba mu karere no mu makungu. No kuvuga Uburundi burahinduye ishusho. Ica gatatu gikomeye cyane Uburundi burahungukiye. Uravye amahera agiye kwinjira mu mezi abiri akurikira uravye abanyamitahe ama promesse bavuze ibigiye gukorwa urabona ko ari miliyoni amajana washaka miliyaridi z'amadolari ugiye nkuko bagiye barabivuga. Hamwe rero uko babivuze byose vyogenda uko babivuze urabona ko Burundi ntankeka ko mu myaka 2-3 igihugu kizoba cyamaze kugira iyindi image. Agahamagarira bagenzi we kwijukira gukora icoteza imbere igihugu kwerekana intambanyi bafise kugira ngo zitoregwe umuti. Kandi basaba yuko umuntu wese afise ikibazo icyaco cyose arenganijwe mu nzira zarizo zose abitumenyesha kugira ngo ico gikorwa tukigira icyacu tugihagararire hanyuma to making sure ko uwo Murundi yatunganirijwe kuko mu byo twiyemeje nka diaspora no kugerageza kugira ngo kino gihugu kigira ishusho nziza hano mu Burundi no mu makungu. Turi muri diaspora rero idasinzira, diaspora yunze ubumwe, diaspora y'ibikorwa turabivuga tukabigendera. N'umwanya wo kubaka yanyubakwa rero mwabibonye neza yuko abandi bose ngaha aye bagirageje bagakora natwe turi mwugo rugamba. Ubwa mbere dushimira abantu bose baba hanze bamaze gutanga amahera yabo amaze gushika kuri konti hano uvuga ibihugu bitandukanye bamaze gushikana bimwe mu byo biyemeje kuri konti ya diaspora. Dufasha n'abandi rero ko bobandanya babikora kugira ngo mu minsi ya vuba eje aho bukera turonse ikibanza tuce tugira ko tuduzi itafari rya mbere twiha gateka nk'abantu baba hanze natwe tube tugize uruhara mu iterambere ry'igihugu. Aha rero mbere nkacangira ko nkabwira abantu baba hanze nyene nti Rwanda yamurondera partenaire aho muri hose murondera abandi bantu bodufasha gushika ku migambi n'intumbero twiyemeje muri diaspora tutibagiye n'igihugu. Mwibuke yuko aho muri hose muri abaserukira igihugu cyabo aho bari hose mukoze neza niteka ku gihugu mukoze nabi biraheza bigacafuza igihugu cyatuvyaye. Akarangiza abasaba kugira umwizero ku gihugu c'amavukiro yabo. Radio Television RTBB Nijwe giza Urundi giza